Invitation, ubutumire, mwaliko, wikorane cha International Reformed Holy Spirit Unity Church in America, lirongowe na Bishop Chubasilas. Itariki tukorane ni July, mukwezi kw'indwi itariki 24 uyu mwaka nyene wa 2020 muri Abilene, Texas. Oh yes, title ya conference azobali kubadilika kabisa, guhinduka nyakuru through restoration, achieve gotugisanga mu Bikorinto ba 2:5 hamwe na Bikorinto ba 5:7. Address y'igikoni azobali 1333 Westmoreland Street, Abilene, Texas, Indiana, gatandatu ubusa gatatu. Special guest abashitsi biteka tuzwadufisa kuri uwo munsi azobali Pastor Elikana Boboko hamwe na Pastor Jota Munyedetse from Des Moines, Iowa. Twiteze abantu bazova imihingo yose tutibagiye America, Canada, Africa, Australia, Europe, Asia hamwe na South America. Hazoba hari amakwaya menshi, amakwaya tumaze kuronka, tumaze no kumenya azoba hariho host choir bita na big choir from Abilene, Texas, VBS choir from Des Moines, Iowa, Voice of Salvation from Des Moines, Iowa, Wito choir from Des Moines, Iowa, Upendo choir from Des Moines, Iowa, na Amkeni choir from San Diego, California. Hazoba hari abarinzi biteka badutamsha muri praise and worship hamwe no kuririmba. Uwambere ni Esther Ninahazwe, Esther Tusabe, Eveline Nibitanga, Evangelist Joe Mandiho, Lefis Fredna hamwe na Jackson Ijaki. Ufise ikibazo hamagara Pastor Elizea Ntakamlenga kuri 3-2-3-ubusa-6-1-6. Dufise email ya thesalvationm@gmail.com. kandi wibuke gukora subscribe kuri YouTube yacu ya TSM The Salvation Ministry kugira ngo uzakurikirane igikorane ku buhinga bwa none mu gihe utazoba washitse. Imana ibaho umugisha, tubasabiye imbaraga inkomezi kandi biteze ku iyo tariki ya July itariki 24 kugira ngo tudifanye namwe. Turabahaye ikaze. Amen.